mu vyerekeye intwaro na politike biribonekeza ko umugambwe CNDD-FDD ari wo wonyene wiharije urubuga rwa politike, aho iyindi migambwe na cane cane itavuga rumwe n'ubutegetsi isa n'itakibaho mu gihe buca haba amatora. Ukwivanga kwa leta y'u Burundi mu vyerekeye ubwigenge bw'imigambwe canke amashirahamwe adakiranira ivyiciro vya politike vyerekana ko ayo matora atabwigenge azogira. Mu vyerekeye ivy'intwaro kandi haribonekeza ukumvikana guke kuri mu basirikare b'u Burundi bariko bashorwa mu ntambara badatahura mu gihugu ca Republika ya Kongo. N'ingwano ico gihugu kiriko kigwana n'umuhari M23. Muri iyo ntambara abasirikare b'u Burundi bariko barwana bambaye imyambaro y'igisirikare ca Kongo kandi bariko bahatakariza abasirikare benshi. Abasirikare b'u Burundi bategerezwa kugarukana agatima ko gukunda igihugu, bakamenya guharanira agateka kabo, hakwama bemera gupfa kubera inyungu z'abanyepolitike. Mu vyerekeye intwaro n'ubutunzi haribonekeza ubukene budasanzwe mu banyagihugu b'u Burundi. Ivyo kenshi bigaterwa n'ikena rikabije vy'ibicuruzwa bimwe bimwe nk'isukari, ibinyobwa vya Braludi, amafaranga y'agaciro, tutibagiye igitoro. Ihagarikwa mu gihugu cose ry'inguzanyo abenegihugu bahora bahana hagati yabo ico bita SILC caje gisonga isibe mu bukene bw'abanyagihugu. Mu vyerekeye ivy'agateka ka zina muntu, icegeranyo c'ishirahamwe SOS Torture Burundi kirerekana ihonyangwa rikabije ry'agateka ka zina muntu n'itituka ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu mvamakungu. Kubera icuka kibi ca politike kiriko giterwa n'amatora ategekanijwe, ishirahamwe SOS Torture Burundi rirasaba ibikurikira. Ubwa mbere, kuri leta y'u Burundi kongerera icizere abarundi kubibagiza ivyabaye mu mwaka wa 2015, abarundi bose bakabana mu mahoro atawandya atawangura. Kubahiriza amasezerano y'Arusha mu gusangira ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi, mu kuvuga ibice 60 ku bahutu na 40% by'abatutsi mu nzego za leta nk'uko bari barabiganiriye. Gushishikariza ibiganiro bihuza abarundi bose bo mu bisata bitandukanye. Ubwa kabiri, ku mashirahamwe adaharanira inyungu za politike, gutunganya inyigisho zihuza abarundi bose na cane cane ugwaruka ngo babane mu mahoro, mu rukundo no mu bumwe. Kwegera abanyagihugu, gutega amatwi ibibazo bafise hama akabishikiriza inzego zibifitiye ububasha. Ubwa gatatu, kubafasha Uburundi gukoresha ububasha bafise kugira ngo basabe leta y'u Burundi kubahiriza intwaro rusange, kuzana leta y'u Burundi ku ntebe y'ibiganiro bihuza abarundi bose kugira ngo amatati yabaye mu mwaka wa 2015 arangire burundu. Ubwa nyuma, ku benegihugu b'u Burundi kwerekana ikintu kibi cose aho coturuka cotera umutekano muke mu gihugu, kuguma bunze ubumwe no kudaha agaciro inyigisho mbi zobacanishamwo.